musi wa kabiri igenekerezo rya 19 gitugutu umwaka wa 2021 reka ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ndabaha nikaze mu makuru tw'abatorokanije agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Kuri uyu wa kabiri huguruwe icese ihuriro ry'abakenyezi b'indongozi. Abunguruza abantu bakoresheje imiduga yabigenewe baridogera ingingo yafashwe yo kubabuza kunywesha ibitoro ku masitasiyo yose. Abanonotsi bo mu mugwi w'umataikondo batahutse bavuye mu ihiganwa ryabereye mu gihugu ca Kenya ryahuje ibihugu bitandukanye byo muri Afrika, bakaba batahukanye ikibanza ca gatatu. Reka ndabaha ikaze mu kanya inkuru imwe mukwayo. Reka subire ndabahe ikaze. Nta nzara iri mu Burundi ahubwo abarundi nibo bafungura nabi. Ivyo vyashikirijwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi mu gihe yariko arugurura icese ihuriro rya kabiri rihuza abakenyezi b'indongozi kugira bagwanye burundu ingwara ziva kufungura nabi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jessica Kahene Ingabire. Kwiga kubijanye no gufungura nabi no kurabira hamwe intambwe gufungura bigezeho hamwe no kwigira ku bandi uko bashoboye kubigwanya biri mu ntumbero y'ihwaniro rigira kabiri ry'abakenyezi b'indongozi kubijanye no kugwanya ingwara ziterwa no gufungura nabi. Umutambukanye n'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi André Ndayishimiye ari nawe shiramwe arongo yatambukanye b'abakuru b'ibihugu muri Afrika Hôpital Burundi ritunganya iryo huriro yamenyesheje ko hagiye gutanguzwa ibiyago ku rwego rw'intara mu ntumbero yo kugwaniriza hamwe ingwara ziva ku gufungura nabi. Dans cette perspective d'avenir, l'Hôpital de Burundi Muzo twifuza kuzokora Hôpital Burundi irategekanya gutunganya ibikorwa ku rwego rw'intara ku bakenyezi b'indongozi. Igituma nyamukuru azoba ari ugukangurira abakenyezi kugwanya bivuye inyuma ingwara zivaho gufungura nabi. Iri huriro intumbero yaryo akaba ari uguha akaryo abakenyezi b'indongozi ko guhanahana ivyiyumviro intambwe tugezeko mu kugwanya izo ndwara. Nyinshi mukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye we yuguruye ivyo birori yamenyesheje ko atanzara mu Burundi ihari ahubwo abarundi bafungura nabi. Aha mu Burundi koko biraboneka yuko atanzara ihari, mugaba benshi bafungura kugira ngo buzuze inda gusa bibagiye gufungura ivyo kurya bifasha amagara yacu. Nivyo turabizi ntitubideha. Abarundi bari baratwinjije mu mugenzo w'uko utwo kurya turyoshe tugenewe abatware n'abakire gusa. Iryo huriro ryitabiriwe n'abakenyezi b'indongozi mu Burundi, abatambukanye abakuru b'ibihugu muri Afrika, abakenyezi b'abahoze barongoye Burundi n'abaserukira ibihugu vyabo hano mu Burundi. Urakoze Jessica kuri iyo nkuru wadutohoreje. Inyuma yaho leta y'u Burundi itangaje icese ko urucanco rukingira coronavirus abenegihugu batandukanye bahano mu gisagara ca Bujumbura bagize ico bavuga kuri urwo rucanco. Tubakurikirane. Urucanco ruje mu gihugu c'u Burundi ntibaruzi umwe ruzira bose. Stade ko turafise intwaro zitwara igihugu c'u Burundi barafata iyo ngingo bakavuga ati abenegihugu mwese no kwicancisha. Dufate nk'uno musi je nagirishije urucanco we ntabwo wagirishije. Stade je ndikingiye we ntiwikingiye. Nto twaturiko turashika. Hagiye bamwe bakipimisha abandi ntibicancishe umva nto twaturiko turashika. Coronavirus igumigwira. Zize nyene bo manza bagasigurirwa neza nyene bakabimenya nyuma bakazogenda kwicancisha bamaze kumenya ati je ndayigwaye cyangwa ndayigwaye rero twese tugenda kuncanca kandi tazotugwaye. Ku bwanje dufatiye kubadukurira kubadutwara ku barongozi bacu ugerageje kumviriza singene no kivuga gushishoza ijambo bavuze birerekana neza yuko nabonye numenga ntibabishimitse ko cyane. Nico gituma bavuga bati wewe uzogenda ku bushake bwawe kizokwirikira ntuzokibaze leta. Ku bwacu rero tubona kubera abadutwara abarongozi bacu batabishira imbere natwe ca tugira ubwoba tukavuga ati
nta kamaro kwicandagisha urwo rucanco urumva rwadutera amakenga igihugu nimba ko urucanco rwarashitse mu gihugu c'u Burundi twese tworufata nk'ama tukagenda twicancisha nivyo vyoba vyiza twese tugakingira coronavirus tuviriye hamwe twese ntagira abakwepa canke ngo abandi bagenda abandi ntibagende twese twofata ko tugenda gufata urwo rucanco nkuko babiduhimiriza ivyo nasaba. Imidogo ni myinshi ku bagendesha imiduga yunguruza abantu yabagenewe ariyo amabisi mu rurimi rw'igifaransa bakavuga ko iyo myidogo ituruka kubona barababujije kunywesha ku masitasiyo iyo ariyo yose. Bamwe muri bo bakamenyesha ko bituma babura ibitoro ndetse naho babirose ngo bakarinda gusabwa amafaranga. Ni inkuru ya mugenzi wacu Niki Ciza. Abo bunguruza abantu mu mabisi haba mu yatwara abantu 18 canke 30 bavuganye na BTV bemeza ko bariko bakora bahomba kuko bataronka igitoro neza bivuye ku ngingo yafashwe yo kubagenera amastasyo ategerezwa kubaha igitoro. Uyu akorera Ville Kamenge Kinama avuga ko nico aronse agikuye ku Musaga kandi yarinze gutanga amahera 5,000. Uno musi no tukirose naho nye tugikuye ku Musaga ngaha muri Bujumbura nta gihari barinze kutubwira ko ku Musaga ariho kiri naho nye kugira tukironke turinze gutanga amahera 5,000. Abandi bafise ingorane nabaje mu gihugu hagati kuko nabo bahiga bakakibura. Twaje kuva mu gitondo twashitse ngaha isaha imwe yo mu gitondo turondera ibitoro twabibuze. Ikitavuzweho ni mu ntari wacu ya Cibitoki nta na hamwe wobona station ifite igitoro. Tujaye Bujumbura naho kugira ngo turonke igitoro turinda kuzunguruka nyeka Bujumbura yose tukarinda kuyimara. Ico abo bunguruza abantu basaba nuko leta yokora ibishoboka kikaboneka canke basi ngo bakiduze ariko kiboneke. Gusaba yuko baturosa igitoro nimba ari aramabe bashakuduza mbari iki bakaduza tukaronka amazuto kunguruza abantu. Ico twosaba leta vy'ukuri nk'umuvyeyi yoreba ukugene ishobora kuturonderera ibitoro bikaboneka tukaza tubinywa bitarinze kutugora. Umuyobozi ajejwe ivy'igitoro Deo Ndayishimiye yasohoye urutonde rw'amastasyo banywesha ko ibitoro canke amazutu agera kuri 11. Ingingo ikaba yatanguye kuja mu ngiro kuri uyu wa mbere. Ciza Niki nawe urakoze. Abanonotsi bo mu mugwi wa Taekwondo Puma batahukanye ikibanza ca gatatu mu nkino zabereye muri Kenya aho umumenyereza Ndikumana Innocent yaherekeje abo bakinyi abashimira ngo kuko bari batatu bagakora ibikora inka agasaba kandi yuko bo bafasha kugira ngo mu nkino zizokurikira bazogende ari benshi. Kurikirana Ndikumana Innocent umumenyereza wa Puma Taekwondo. Twari tumaze iminsi mu mahiganwa mu gihugu ca Kenya. Ayo mahiganwa yari yereke ama club muri ico gihe club yari yashoboye guparticipa muri ayo ma championnat yari club Puma. Uyu munsi rero niho twashobora kugaruka tugana igihugu cacu dufise ikibanza ca gatatu nkuko twagiye kurondera ikibanza ca mbere ariko twaragerageje turavyifatamwe neza kuko ntivyari vyoroshe muri uwo mwanya w'ayo mahiganwa kuko yari amahiganwa ya equipe ni zari kombane equipe no kuvuga hagwana abantu batanu. Muri ico gihe twashoboye kwitabira turi abakinyi batatu na jewe coach ariko muri ico gihe turashobora kwigenza neza bivanye no kungene amanota bayaduharurira. Twagerageje gukora uko dushoboye kuko twari equipe noyi ariko twaravyifashemo neza twarashoboye gutwara ikibanza ca gatatu mu ma club 200 baranashoboye no kuraba ama club yashoboye kwitwara neza bivanye na je igezweho muri Taekwondo uyu munsi kwisi yose. Twashoboye gutwara ikibanza ca kabiri, club ya mbere yashoboye kuba ya mbere niyo yashoboye kuja imbere, amanatwe turashobora kuba ba kabiri bashoboye kwerekana urukino rumeze neza. Akabari nayo nkuru ya nyuma dusozereye ko amakuru yacu uyu no musi reka ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Shimire bagenzanje bamfashije kuyatorokanya nkaba ndabipfurije kubandanya mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi mugire aho muba mubaho.